zone Muramba oye, FIDA oye. Ego rero aho nyene mpereje tugomba duhe kaze waserukiye FIDA azano nawe nyene abaramutse arafise nivyo agomba kubabwira kaze. Amashi menshi kurongoye FIDA yaje aserukiye FIDA hano. Namahoro reka jewe ndabegere sivyo mpagarereye ku kazuba sivyo none ego jo nitwa niyo kwizera Philbert nsanzwe ndumuhuza bikorwa mwishira hamwe FIDA International. Ishira hamwe FIDA International ryamuka mu gihugu ca Finland. Ni bande bari bamaze kumva igihugu ca Finland mukrize turabe. Finland ni bande bamaze kucumva. Ni igihugu ca hehe kiri muri kontini yahe umugabane no kuvuga. Umugabane wa abanyeshuri bari ngaha mwumvise yuko umuhanuzi wa Musanire yavuze yuko harimo ubushimwe bava bajana rero ego nishira hamwe rero ryamuka mu gihugu ca Finland rikaba rikora ibikorwa bitandukanye ahanini rishigikira indero kugira ngo umwana akiri muto bikunde yuko ashobora kwiga ego nugira ngo rero umwana akiri muto wa mwana yimenyereza ngera ko kandi mbaza ni bandi bafise abana bakiri batoyi na je ndimo reka nkiriza mu camake rero niturandire ibisigaye muravyumva. FIDA risigura ijambo rimwe ni ijambo ry'ikilatini yitwa ubwizigirwa. Umuntu we nyene akagira ubwizigirwa muri we kugira ngo ashobore gutera imbere. Nishira hamwe rero nayibwiye rikorera mu gisata c'indero aho rero mu gisata c'indero hariho mu gushigikira ya ndero y'abana bimenyereza kugira ngo umwana wese akwije imyaka 5 n'itandatu ajanwe mu ishure yimenyereze kugira ngo bimufashe azokwige umwaka wa mbere afise ubumenyi runaka. Abahinga bisanzwe dukorana nabo bushikanganje bw'indero batubwira neza yuko mu gihe umwana atanguye amashure yimenyereza mu mwaka wa mbere w'ishure shingiro biramworohera cyane kuko aba yaronse ubumenyi bw'ibanze kandi uwo mwana ntadubura aca yiga baramukaburiye ubumenyi bigatuma ashishikana neza akacagira n'amahirwe meza. Iryo shira hamwe rero mu byo dukora hariho gukorana n'abigisha kugira ngo abigisha abarezi baronse inyigisho tutibagiye mbere no kubaka ibirasi ibi byo kwimenyereza hamwe mbere no gusanura ibirasi. Turaheza kandi tugahamagarira n'ugwaruka kugira ngo rukundi ibikorwa sivyo none ego kugira ngo rukundi ibikorwa hama kandi bwijuke no kumbatira amahoro. Nkuko mubibona rero jo ndakunda kubiherezako jose ntangura gushima nsozera nshima. Reka ubwa mbere rero nshimire cyane nyakubahwa musitanteri arafise ngaho wamuserukiye turabashimiye cyane ukuntu mwatwakiriye muri no komine nziza ya Bubanza. Ni komine yacu uko twese turayisangira mu gihugu cy'u Burundi sivyo none ego turabashimiye cyane ukuntu mwigoye turazi ko mufise amabanga menshi cyane mugabo mwavuze muti n'umunsi reka dukubitire Muramba kugira ngo twifatanye muri kino gikorwa tuvuge duti Imana ibahezagire. Ego musitanteri muramutubwirira yuko twamushimiye cyane kandi arorohereza cyane nishira hamwe FIDA kugira ngo rikorere muri no komine nawe nyene Imana imuhezagire. Hama cyo dushimira nyakubahwa arongoye zone Muramba tumbwire duti Imana imuhezagire. Murabona haturi burya tuhakeshawe twebwe mbere bamwe muri twebwe twari tuhazi mugabo yatwakiriye neza naho nyene Imana imuhezagire. Eka mbere n'umukuru w'umutumba sinzi ko ari hafi ari hano naho nyene Imana imuhezagire. Ni naho mbere yatanguye no kutwakira kandi musanzwe mubizi ariko umutumbi we niwe amenya ibiriko birahabera kandi Imana imuhezagire cyane yakoze kuba yatwakiriye. Cangira ko nshimira radio ubutumwa bw'amahoro dukorana ni nabo batumye turonka bino vyuma ibi byose mubone no babiteguye hama icanyuma n'ubushimwe muhava muronka ni tuburonka kubwa radio ubutumwa bw'amahoro na Imana ibahezagire. Tuvuge duti twese turi kumwe mwiterambere biragira gute irashoboka. Imana ibahezagire.